Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turamukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni aridigira neza kuri micro turi kumwe n'umutumire wacu tumuha akanya abaramutse anabidondore. Nitwa Pasteur Evode Nduwimana. Pasteur ni bango ndibaza muga amazina yanje ni Nduwimana Evode. Mvuka i Burundi mu ntara ya Bujumbura aho uno munsi bita muri commune Mukaza. Niho nakuriye, niho nize, niho nubakiye urugo kandi niho navyariye. Nibaza yuko nshoboye kwishura neza. Turabashimiye cyane mwoshobora kudushingira intahe ku bijanye n'ubuzima bwanyu. Mateka y'umuntu ni menshi, ntahe dufise nk'abantu bakijijwe ni ndende. Nibaza ko vyoba iki bihe ikintu cofata umwanya muremure mugabo mu majambo make ndi umwana yavukiye Bujumbura nkuko nabivuze nakure mu muryango w'abantu bazimana basenga mu muryango w'abakristo. Nakuze nk'abandi bana bose, mbona abavyeyi ari abantu baja gusenga. Najewe mu bwana bw'iwanje sinibuka aho noba naramaze indwi ntagiye gusenga, no kuvuga ngo nabikuriyemwo. Hama nkura mbona n'abavyeyi banje ari abantu baja gusenga kandi bakorera Imana. Ngeze mu myaka yo kumuyabaga bya bita mu adolescent nk'abandi bajene bose vyashitse tugeze mu gihe igihugu cacu cari kigiye mu yindi realite y'intambara y'amakonflit. Hama ugwaruka gose gwari rushushe gwiruka mu barabara ruja mu biki. Nanje muri iyo mouvement muri iyo vague y'abajene bari excité bashaka kuja kudekuvra hanze, bashaka kuja kuryoherwa. Ndatwagwa nari umwana wo mwishengero nsohoka nja muri urwo kuryoherwa n'abandi ba jeune. Hama ndava mu nzu y'Imana, ndava mu bikorwa vy'Imana, nari umukorare nja muri ivyo njana n'abagenzi, abagenzi nkunda kandi nshimira twabanye mu bitandukanye. Hama binza kumviramwo kugira indi parcours, kwisanga muri cinema. Abanzi benshi banzi muri série yitwa Umuco ibujumbura mu myaka ya 97 98 gushika muri za 2000 aha hafi. Hama nza ku umuntu nyene wo muri ivyo bihe ndanarongora ndubaka mvyara abana. Hama nza gusubira gukizwa mu mwaka wa 2005. Nza gukizwa atari uko ngiye mu idini kuko ubwa mbere navuze ko nabaye umwana w'idini yarabikuriyemwo, mugabo nza kuba umuntu akijijwe kubera ko yizeye yumvise ijambo ry'Imana akaryakira. 2005 ndakizwa. Hama 2008 nza gusanga naje muri kino gihugu ca Canada, muri kino gisagara ca Montreal. Nizero neza ko ntaje gusa kubera kuza ariko naje kubera hari umugambi w'Imana. Turabashimiye cyane. Hanyuma benshi tubazi nk'umukinyi w'amareresi na cyane Umuco kuri radio na television vy'igihugu. Bega mwamwe bivuyemwe mushoka mwinjira mu ibango ry'ubwongere. Oya, buryo umuntu akijijwe kujya bakunda kuvuga umuntu abavutse ntawo va mu bintu narimwo vy'amareresi canke ngo ave mu bintu vyo mwisi ngo ahite aba umwungere. Nibaza yuko ni habari n'ababikora gucyonye vy'ukuri sinibaza ko cyo ari gihe ciza umuntu akiva mu isi ngo aca umwungere. Birasaba kuregwa. Rero je nkijijwe nabaye umwigishwa. Narakijijwe mu mwaka wa 2005 mba mu ishengero. Je nakirije mu ishengero ryitwa Gerezo des Âmes i Bujumbura. Hama ndagicaramwo mu mwaka wa 2005 mba musi y'uburongozi, ndonka ba pastori, ndonka abigisha, ndonka abagenzi bakijijwe. Vyaba nko kuba ni nka readaptation, nko gusura kandi kumenyera ubundi buzima. Ndebuka mu Burundi igihe abantu intambara yari iheze, abavuye mu ntambara hari ibintu bavuga ngo kubasubiza mu buzima busanzwe.
ubwo baba bariko bagendera mu budasanzwe. Rero nanje nibaza yuko nkijijwe ifare ko nsubizwa mu buzima busanzwe kugira ngo manze ntegurwe nigishwe ijambo ry'Imana ndarimenye. Nta bintu vy'igipastori nari niyumviriye, nta bintu vyo kumwungere nari niyumviriye. Nabona ndi mu bintu nkunda sinema, nabona merewe neza, mfise ama ambition, mfise ama projet menshi. Nabona kandi ko ndi umuntu ashobora gushika kure cane, pourquoi pas muri Hollywood naho narahiyumvira. Gusa muga Imana iguhamagaye naho ari gukwereka iyindi nzira. Rero 2005, 2006, 2007 nari Bujumbura, 2008 ndi musi y'uburongozi ndiko ndigishwa, hama ngirwa amahirwe yo kuza muri Canada, naho nishikira mu ishengero 2008, 2009, 2010, 2011 ndi musi y'uburongozi, 2011, 2012, 2013 ndiko ndiga. Murumva iyo myaka ngene ingana nawo cashikavuga ngo aciye umupastori. Hama nza gutangura kwa mu bikorwa rero uko nagiye ngenda nkura niko nagiye mbona mumwizigirwa muri iki. Narakoze ibikorwa bidatandukanye mu mashengero. Muri abo mashengero y'u Burundi haba ngaha i Burundi bivuga butumwa, nagira amahirwe yo kujana n'umukozi w'Imana, abakozi b'Imana pastor Dire mu bivuga butumwa. Ngaha muri Canada naho urabona dukora vyose, gukora ishengero, gukora muri media, gukora ibintu vyose, protocole mu bikorane, mba mu bikorwa vy'Imana hama ndavyigiramwo. Hama mu nyuma rero kubera ko umwizigirwa kugendera umwizigirwa niko abantu bagenda barakubonamo ingabire. Hama biza kuboneka ko hari izindi ngabire zo kumwungere ziba muri twebwe bivanye n'ukuntu tugenda tubana n'abantu n'ingene tugenda dukorana n'abantu. Hama nza kwisanga ndumwungere. Ubu tubazi nk'umwungere w'ishengero Irembo ry'Intama, Porte des Brebis. Mbega ni iki rivuga ko haba ngaha muri Canada canke mu Burundi aho rimaze gushika? Porte des Brebis n'umuhamagaro. Tuvuze izina ryonyene Irembo ry'Intama, ni iryo zina ni izina rya Kristo. Muri Yohana igice c'icumi umurongo w'icumi niho Yesu yavuze ngo ni jewe rembo. Niwe rembo ry'intama. Rero kuba twarise ishengero iryo zina nuko gusa ari izina rya Kristo. Je ndi mu bantu bizera neza ko ishengero ridashobora kuba iry'umuntu, ishengero nishobora kuba kandi ry'abantu batatu canke umugwi w'abantu. Ishengero ni rya Kristo uko vyo bimeze kose. Ishengero ni rya Kristo. Kristo yaritanguje intumwa, mugabo kandi ashaka ko benshi barizamo kugira ngo bizere bakizwe. Ico gikorwa rero cuko ishengero ritangura gutyo ni Kristo wenyene yabitanguje. Rero turita amashengero amazina kubera yuko amategeko yexija ko abantu bose bahari nkishira hamwe nk'umugwi nk'ama communauté bategeza ko bafise denomination, bategeza ko bafise izina. Nico gituma amashengero yitwa kwinshi, hariho abahabwa amazina nk'ihishurirwa, bakumva Imana irabahaye ihishurirwa ry'ingene bo kwitwa. Imana baho umugisha uko twokwitwa kose, ishengero riguma rya Kristo. Rero iri rero ishengero Porte des Brebis twe turimwo gitwa gutyo, ni ishengero ryavutse kubw'umuhamagaro, kubw'abantu begeranye muri kino gihugu c'amahanga. Twavuze yuko twagiye tuza tubona ko tugenda dukora ibikorwa ariko tukuma tubona turonka ubwizigirwa ku bantu, kugira ikiganza ciza ku bantu. Rero ishengero ryaje kuvuka kubera igikorwa canke umutima wari muri twebwe n'abandi twari kumwe, twumva dushaka gukorera Imana, dushaka kuvuga ubutumwa, dushaka gushikana ijwi kure. Bwa mbere twumvire gukora ico bita teleweb, kuvuga ubutumwa dukoresheje internet. Ico gihe à l'époque amarezo sociaux atarafata ampleur. Hama tutangura kuja hamwe tuvuga ati twobikora, twovuga ubutumwa, twocisha intahe za bene data kuri web. Hama bitangura kuba gufashanya, listening, kumvirizanya, gusengana, kubwirana amajambo y'Imana. Abo twahamagaye muri ico gikorwa tuzawusanga twiyegeranije, tuzawusanga turi kumwe. Ishengero ry'Imana ritangura gutyo. Muri izo nzira harimo ayandi ma etape peut-être umuntu atokirwa aravuga iyo gikorwa gitanguye gihura n'ibibazo byinshi, mugabo Porte des Brebis yavutse muri iyo nzira y'abantu bari kumwe, imiryango basanze bari bifuje gukora ikintu, basanga Imana nayo yateguye ibindi gikorwa cagutse kiza kuvamwo ishengero ry'Imana. Porte des Brebis yatanguye muri 2016 ngaha muri Canada canke ngaha muri Montreal. 2016 ryabaye irembo ryuguruye, abantu barinjira bagakizwa, abantu barahakurira. Si ishengero ry'aberanda ry'abamarayika, si ry'abera gusa, n'abantu barondera kwera. Si ishengero ry'abatagatifu, ni ishengero ry'abarondera ukwera kw'Imana. Natena kugasurinya kuko hari igihe abantu bumva ishengero bakumva amakuru yayo bagaca bavuga ngo twarumva intane. Ni ishengero
rihuriramwo abantu kugira ngo bakibere bahure n'Imana hama Imana ibandanye kubeza. Turabashimiye cyane kunyisha umuherekeje kuduha ku bijanye n'ishengero Porte des Brebis. Mbega mwotubwira imigambi mufise haba ubu canke muri kazoza muri iryo shengero ry'Irembo ry'Intama? Porte des Brebis ni ishengero rivuga ubutumwa bwiza, ni ishengero rivuga ijambo ry'Imana, mugabo kandi ni ishengero rifise intego, rifise ico twovuga iyerekwa canke vision. Kubera iki tube twaje ngahanye nk'abantu bwa mbere biyumvira ko baje guca ingero, baje kurondera ngene babaho, umuntu wese afise uko yaje nga muri bino bihugu, ivyo ntitwobijamo. Mugabo ikintu kiza kiboneka cane nuko twazananye n'abana, abandi baza ari abajene, abandi baza ari imiryango. Ibi bihugu ni ibihugu bitandukanye cane n'ibihugu twavuyemwo, ni ibihugu vyiza, hari amahirwe menshi yo kubaho, yo kugira ubuzima, kwiga amashuri meza, kurera abana, hari vyose. Mugabo amavaleur, ibintu bishobora gutuma umuntu aresisa ubuzima, ni ibintu vyonyene je mbona muri Bibiliya ko nabavuga ngo ni ino gusa, mugabo ni wacu Burundi iyo abantu batari mu Mana bahura n'ibintu vyinshi. Rero Porte des Brebis ikintu ca mbere dufise ni ugo runganwe ruri nyuma yacu, nabo bana bariko baraza muri ano mahanga, amahanga yuguriye ibintu vyinshi, ivyo twe tubona ko atari normale barabinormalije. Muravyumva abantu bashobora kurongorana basangiye ibitsina, murumva ibintu vy'amadivorce byemewe n'ibindi bintu vyinshi cane ntovuga. Abantu ngaha baraza ukomenga baronse carte verte yo kunwa ivyo bashatse, yo gukora ivyo bashatse, kugendera mu vyo bagomvye mu mwidegemvyo wabo, kuko niko igihugu kimeze, niwo muco w'ibi bihugu. Ibi bikunda je kuma igicapo cane c'abanya Israeli bageze Babuloni, cari igihugu kiri mu menga iterambere, mugabo ryari iterambere ritareponda ku mavalere y'abitwa ba Daniel na ba Meshaki. Nico gituma twebwe rero twihaye intego yo kuvuga ati aba bana tuko turarera ngaha, aba bantu baza muri iki gihugu bagumane ya Mana yabo, bagume bari connecte na ya Mana, bagumane ya mavalere ndanga karanga kagaciro kazobatuma l'équilibre baho, biga amashuri meza mugabo hagumana de bonne valeur aussi, bakarisa mu maspe yose akaba équilibre mu buzima bwabo, ntibasange bararishije kumero nk'ama diplome mugabo barataye ibindi bintu bikomeye, ntibatubaka ingo, batarera abana, ibikomere n'ibiki vyose. Ico ni ikintu ca mbere kiri ku mutwaro wacu. Kigira kabiri ni uko twashizeho ibintu bituma abantu gusa bataba gusa mu gukora ibikorwa bigaragaza gusa Imana, bigaragaza ijambo ry'Imana gusa, mugabo kandi no mu kibano byo bita la vie sociale, ko nabantu baheza gusenga bakaja mu bandi. Donc twashizeho centre communautaire igira ico bita information, orientation et assistance. Twifuza yuko abantu iyo baje baronka abandi bantu bashikiramwo, babakira, babumviriza, abagira ingorane zitandukanye baronke counseling, baronke information, barebe kwankadra abajene, kubafasha gushika abantu bashoboye kwiteza imbere. Iyo ni migambi dufise muri kazoza. Ikindi naco nuko tutaba kure cane yaho tuva mu gihugu ciwacu, ari naco gituma ibi vya media tugomba ko abari Burundi bamenya ko tukiriho, tutari kure cane twatapfuye, kandi natwe tumenye ibiriko biraba iwacu cane cane muri inzira y'agakiza, muri uko kuvuga ijambo ry'Imana. Rero dufise meni yo migambi n'ibindi vyinshi tubandanya kwiyumvira turiko turakora. Ubu turiko dushaka kugura ikibanza turimwo kugira ngo ico kibanza abe arico twagurira ihishurirwa dushobore gukora ibikorwa vyinshi. Turabashimiye ubugira kandi reka mubwire ico mutubwiye kuri Tous pour l'héritage concert live iragira usange mu Kirundi. Mbega mwashatse kuvuga iki? Mbega mfise imigambi yihe? Ego ni concert twise canke campagne yose twise Tous pour l'héritage, no kuvuga ngo iragi rusangi. Wumvirije imigambi nakubare y'igishengero, turi abantu baviza le long terme, turiko twibaza mu myaka izoza abana, une nouvelle génération, une génération y'influence positivement, ifise des valeurs ndangakaranga nziza, bihagaze mu ijambo ry'Imana, bihagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, mu nzira y'urutonde, muri integrité, muri justice, ibintu vyose des valeurs zifasha abantu ku avance. Rero iyi heritage nuko mene ivyo bikorwa nishobora kubikora uri mu kirere kuri kamwibarabara, birasaba stabilité kanaka, birasaba ikibanza.
rero twagira amahirwe yo guhura n'iyo projet yo gushaka kugura ikibanza. Hama rero twari tumaze igihe turi muri campagne turondera amahera, twaronse institut financière y'abakretien idufinance kugira ngo tugure iki kibanza, mugabo harimo condition ivuga ko tuza kuba dufise 30% ya mise de fonds y'amahera tuko turarondera. Ayo mahera ni menshi kuri twege, amahera ashika 300 ni menshi, ntayo dufise, mugabo dufise Imana ariyo mutunzi w'ifeza n'inzahabu. Hama rero Imana nayo ifeza n'inzahabu yazibitse mu bantu yazihezagije abantu abanyayisiraheli baja kuva muri Egiputa. Imana yabahaye ifeza n'inzahabu, bari bayisavye gusa ngo batahe mu gihugu c'isezerano, ko arugira ngo nibashika muri desert bazoronke bazokubaka ihema ry'Imana ribereye. Rero natwe ubu tuko turondera rya feza n'inzahabu Imana yabitse abantu kugira ngo dushobore kugura ca kibanza, hama ihishurirwa canke vision twahawe tubandanye tuyikore. Iyo concert rero ni bene data w'abaririmbyi Apotre Apollinaire muri Shemeza Music, mbonera kajyo kubashimira Nzeyimana Fabrice mu Rwanda, umukozi w'Imana tuzi yamye akorera Imana mu buryo bwo kuririmba kuva kera, David Nduwimana muri Australia, Kaze Clark ngaha muri Canada muri Ottawa, Willy Uwize yari ngaha muri Etats-Unis abitwa ba France, groupe yitwa The Change yo muri Ottawa, na Gentil Misigaro ari muri Vancouver ngaha muri Canada, n'abandi benshi ba Forta twarabonye badutera kamo bavuga ko bashigikiye iki gikorwa naho batashoboye kuronka umwanya wo kuza muri concert, n'abandi bose hirya no hino. Nakaryo keza kugira ngo abaririmbyi duhurize hamwe. Ego nivyo turagomba ko abantu bagura itike, mugayo itike siyo kugira ngo bagure ibindi bintu kugira ngo baterere baronka akaryo guterera, mugabo kandi ni nakaryo kuba hamwe kubwa cause imwe ariyo tous pour l'héritage, iragi rusangi. Bizoha icigwa ciza abantu bose gukorera mu bumwe, kubana mu busabane, bizoduha twebwe icigwa ciza cyo kubana n'abandi neza, kandi twifuza gukorana bose. Ndaboneye n'akaryo gushimira aba pasteur bo ngaha muri Canada bo twegeranye, bari prêt, bariko baradusutena, bariko baraterereza, badufasha guterereza hirya no hino kugira ngo ico gikorwa gikoze. Ntere nakamo n'abandi bakozi b'Imana aho bari hose, ntashikanwa riba rito, ntashikanwa riba rito. Isengesho canke abamambre batatu canke babiri abo mwoshikira bose mwa mudufashije umwami Yesu abahezagira. Murakoze cyane. Mbega ibi bikorane bizobandanya bikorwa canke mufise indi migambi? Ni ibikorwa vyo dutegeza kubandanya kubikora. Ubunye twakoze ibikorwa kubera ko turarondera ubwo buryo, mugabo twasanze dukora ibikorane haba ngaha haba aho harabadutumira. Ntitura abantu vy'ukuri turiko turakora kugira ngo izina ryacu twebwe ubwacu rimenyekane, ahubwo turi abantu cyane bari motive n'umutima wo kubutumwa bwiza bwo kwira hose, kwizina ry'Imana ryo vugwa hose, ko ryoshika hose. Rero turacara abantu babandanya gukorera Imana muri izo nzira aho twoshika hose, haba i Burundi haba ngaha, kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire hose. Ubu muri kino gihe hariho vague nini y'abantu gukora ibikorwa barondera ko amazina yabo la visibilité aboneka y'abakozi b'Imana canke amashengero. Sivyo twebwe turimo na gatoyi, nagomba kubisurinya. Ntitura abantu ariko barakora kugira ngo bamenye Evode ndisuri n'ubunya abantu baza kubona iyi video baraza kumenya, kuko narigeze kuba mvise amateka eri ivyo nabonye ataco vyunguye cyane ubuzima bw'iwanje canke ntaco byafashije benshi kumbure. Mugabo kuva ntangiye gukorera Imana nkavuga izina rya Yesu, ndabona cyane ko harimo kubohoka no gukira kw'imitima gusumba ibindi byose. Turabashimiye cyane, ariko imbere ko dusozera ikiganiro cacu reka tubasabe mugira akajambo mushikirije abakonzi ba Burundi Gospel TV. Akajambo numva shaka gushikiriza Burundi Gospel TV ni tudabona, ndashimiye iyi sheni natangiye kuyibona meza abantu ni bande, hama ngiye kurondera sanga ndazi numva birampimbaye abantu bakorera Imana. Ibi bintu bya media ni ibintu numva cyane kandi nkunda personnellement, kuko nize cinema et television nakoze muri iyo domaine kuva mu buto bwanje. Donc bonye abantu babikoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bugende, kugira ngo inkuru nziza zikwire hose, ibikorwa by'Imana bishike hose. Ikintu ca mbere birampimbare, ico nshaka kuvuga kindi nico gusaba abantu ngo bashigikire abakozi b'Imana, bashigikire mene ibi bikorwa babikunde, nimba ari kwiyabonesha bikaba byo bafasha Burundi Gospel. Ni mwiyabonesha pourquoi sinaco bigutwaye kwiyabonesha kuri chaîne ya mwene so, kumuba hafi,
kumwumviriza ushobora kumviriza ivyo ugombye ko wiyabonishe nturiho amafaranga. Rero nibaza ko abantu boshigikira iyo chaîne. Ikindi naco boshigikira bene data aho bari hose, baba bari mu Burundi baba bari hirya no hino. Iwacu turafise umuco ugoye cyane wo kutemerana, ni n'amateka mabi. Personnellement ni ibintu sindi umupolitise mubarezi, ni ibintu binshoka kubona abantu babaho muri rivalite, abantu bama bameze umwe akoze ikintu mvuga gukora ngo uje kumukonkira asa nk'abakonkira. Abantu bama bari kwaraniga, ndaraba n'abartiste biwacu umenga bari mu ntambara, umenga bari mu guharira. Harimo ibintu bitari n'abakozi b'Imana, harimo ibintu bitaryoshe. Twige gushigikirana, twige gusutena bene data, ico umuntu umwe akoze tugishigikire, kuko nicatera imbere kirashobora kuzoguteza imbere. Uno munsi Burundi Gospel iri kirampa interview bariko baramenya ko turakora ibikorwa pourquoi pas ejo utazoyikenera. Donc habeho uwo mutima wo gushigikira abakobwa bariko barakora muri Sweden, naho nabazi faut kubashigikira. Niba ari umujournaliste, niba ari umuntu kanaka ariko arafata initiative, mushigikire, ureke kuvuga amajambo babi, ureke kumuherekereza abasokuru, kandi ujya no kwanaka ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Umuntu amatanye na kahise kiwe, namatanye na sokuru na nyokuru, umuntu ariko abibaho ubuzima bwiwe. Abarundi twiye gushigikirana aho twoba turi hose. Turabashimiye cyane Pasteur. Hanyuma reka tubasabe nimba hari akajambo mushikiriza abantu bifuza kugura igatike ya Tous pour l'Héritage Concert Live, mubabwira uko bigenda, mubabwira aho boca, mubibutse n'amasaha. Oui, ndashaka gutumira mu buryo bw'umwihariko umuntu wese ariko arakurikira ikiganiro. Tufise concert izoba le 19 ukwezi kwa gatandatu, ni mu misi mikeyi ngaha. Iyo concert izoba en ligne, nta bantu bazokwideplacer ngo baze muri salle, kuko ye twayitegura twari muri confinement. Abantu ntibari bafise droit yo kwideplacer, twari muri Canada, twari muri confinement, nta bantu ntitwemereye amakoraniro. Uno munsi birashoboka cyane ko aho buri hose wokurikirana iyo concert. Ikigira kabiri nuko kuyikurikirana kwawe no kwifatikanya kandi natwe, uzoba uri kumwe natwe muri cause. Ego birakuta amafaranga amadolari 15 y'amanyakanada, mugabo ndizera yuko 15 kugira ngo igikorwa c'Imana c'avance n'ikindi kintu wokora n'igihe utaburi kurabona concert. Ni muri ya ntego yo gushigikira. Uwije niwaza kwifatikanya natwe, tuzosengana, tuzorimana, tuzohimbaza Imana. Ikigira gatatu nuko ntibiri compliqué cyane kugura iyo billet, biko biravugwa tuko turabitanga mu marezo sociaux. Ugiye no kuri page yacu ucubona ama annonce, page ya Facebook, Instagram, ucubona ama annonce. Ushobora kutwandikira, ushobora kuduhamagara kuri WhatsApp 514691510. Urashobora kudutora ku marezo sociaux hose. Biye bayigura en ligne, hariho aka video kerekana ama instruction ngene umuntu ayigura aho buri hose, muri Europe, muri Amerika. Urashobora kugura amahera ari convertisa akaguha mu gaciro kaho uherereye. Rero kuri ivyo no kuri mudushigikire, mube hafi natwe. Umwami Yesu azodushira ku mutima igihe kanaka kubibuka no kubashira amaboko y'Imana, kandi ni mwana turondera kuvyo dushoboye tuzokwitaba kamo tubashigikire. Turabashimiye cyane Pasteur ku mwanya mwaduhaye. Turanashimiye cyane abakunzi ba Burundi Gospel TV badukurikiranye. Reka dusabe abataragira subscribe bayigire, hanyuma mugire like, mugire partage, kugira ngo ibiganiro vyacu bibashe kubashikira. Imana ibahezagire cyane. Shalom shalom.